Ego turemeye imbere y'Imana, imbere y'abakozi b'Imana n'imbere y'ishengero ryayo, ku Imana twizige ko tuzoyikorera ivyigomba. Imana ibahezagire. Ego turemeye imbere y'Imana, imbere y'abakozi b'Imana, imbere y'iri shengero rikoraniye hano ko tuzokora ivy'Imana igomba, tukayiragirira nk'uko igomba. Murakoze cyane, Imana nibahezagire. Yahoze umwungere wa kabiri, abaye umwungere wa mbere Ndayishimiye Jean Marie. Zemwe nyingishe wa kabiri wiwe bakozi basenze Imana iramutanga no witwa Sabira Mariko. Tusabe umwungere wa mbere w'Ikiremba aza basomera ijambo ry'Imana, kandi abungere muce muza. Tusaba abungere muze mwegere. Ibikuru wankoreye uhora ubinyibutsa, biye kuzonjana ukanshitsa mwijuru, ndeye nazimiye nali kure Imana, bandi ngunjunguzurufu wemeye kumbambigwa. Shengero ry'Imana n'amahoro. Nguko bahanje kutubwira tugeze mu mwanya mukuru ari wanatumye habana kino gikorane. Nguko mubizi kandi mwari muherutse kubura umwungere wa mbere. Igihe byaba twari duherutse kubura umwungere wa mbere Ikiremba, twaregerana n'aba ariko tubona nawe nyene Imana iramujanye. Hama rero harageze igihe umunsi nk'uyu natwegwe warabayeho. Ubu rero naho hari hagezweho kugira ngo ico gikorwa naco gikogwe haboneke umusubirira. Igikorwa cyose nk'uko Imana ibitegekanya gikwiye kugira abagikoramo. Nikiba coroshe, ariko Imana yagiye imufasha. Uyarasanzwe warongoye ayiro wa kabiri. Hama rero ni inama yabo, kuko soto vanye Ikiremba murayibona, inama y'abino barabonye bati nukuri yobandanya turongora. Mbega Imana ishimwe. Namwebwe niko muvuga. Imana nishimwe. Ama kandi turazi yuko babiri bavura n'ubufu. Iri shengero ni rinini cyane, naho tuvuga ngo nibagiye kuba babiri si bo borirongora bonyene, bakorana n'abandi. Ariko rero habaho kwegerana no kushobora gufashanya kugira ngo abarongoye hirya no hino ibibazo bibashikire bano bikemurirwe hamwe. Niho rero baciye baronka urya musanzwe muzi nawe nyene so twakuye hariya yarasanzwe akora ibikorwa ngaha. Mbega Imana ishimwe. Imana ishimwe. Muzobasengera. Imana nishimwe. Nabo baravyumva bica bifasha kugira ngo yumva ati turengutse mu gikorwa ari Imana ibishizemwo uruhara. Nuko rero hama rero si gikorwa gito, ariko Imana nigenda ifasha abantu. Twagomba rero mbere yuko tubasengera tubibutsa amajambo y'Imana. Subukuru umuntu abaronse Yesu yagiye abivuga ko cyane. Hari igihe abigishwa biyumvira ababwiye terega nzohavashirwa mu minwe y'abanzi banyice. Biherereye batangura kumenya basha muri twebwe n'indaca bamukuru muri twebwe. Ateka uko siko bigenda. Ndeka murabe hajya muri Luka yaciye abivuga ko cyane. Abanje kumva murongo igice ca 22 ni Yesu wenyene yabivuga.
hama igice cya 22 ku murongo wa 24 haravuga ngo maze havyuka impari muri bo z'uwo bagereranya ko ari we mukuru wari we. Harababwira ati abami b'amahanga bayatwaza amanyama n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa barutunga bo, ariko mwebwe mbere ndiko mbwira naba yabwira abigishwa intumwa ziwe, ariko mwebwe suko mugabo mukuru muri mwebwe habe nk'umuto n'uganza abe nk'ubakorera. Umukuru ninde? Nukoregwa canke n'umukorera? Mbega si ukoregwa? Ariko jeho wuni Yesu, jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera. Ubu rero nkuko bavuga bati abungere, nabungere iyo umuntu yise umwungere bari umwungere w'ibintungwa w'inka n'ibindi, abafise uwo ariko araragirira, sivyo? Arashaka kuragira ari iziwiwe mugabo akaragirira n'ubundi. Mugabo rero nabungere bukuragira ishengero ry'Imana, kandi ivyo navyo ni binini cyane. Baragire nkuko Imana igomba. Petero wa mbere igice cya 5 naho nyene barabibwirwa, turabibwirwa mbere murongo wa 2 igice cya 5. Petero arababwira ati muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe ariko mubikunze. Byaragaragaye mu byo bagiye bakora yuko icyo gikorwa bagikora bagikunze. Mbega Imana ishimwe. Ubu bagiye kubandanya hama ngo nsubire ngo muragira ubwo busho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe ariko mubikunze nk'uko Imana igomba. Nimubaragirishe no kurondera inyungu mbi, ariko muburagire mushize igikonyo, kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama. Mbega bibaho? Amasho mwagabanganirijwe, ariko mu byitegererezo by'ubusho. Turabo gusengerwa, sivyo ga yemwe? Kuragira nk'uko Imana igomba, mwumva aho gutuma umwana, ariko tuyegereye iraturongora nkuko twumvise muhemu twahawe, araturongora, twemeye ko aturongora akadushikana kukuri kose. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Hama ngo nuko umwungere mukuru niyerekanwa, muzokwambikwa mu mitwe igisibo cy'ubwiza kitazoshira. Ico nico duharanira, dukore neza tumukorera, azokwambikwa igitsibo mu mwanya wavyo. Imana nidufashe. Murongo wa 6 ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Ni Petero yari yarigishwe na Yesu. Paulo nawe nyene yagiye abivuga kandi akavuga ati munyigane. Haraho yabwira abantu ngo bamwigane, ngo ko nanye nsanzwe nigana Kristo. Bamukurikiye basanga bamwiganye bariko bigana Kristo. Paulo we yarageze ahantu ku bw'ishengero aravuga amajambo akomeye muri ca gice twasomerwa mu Bikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 24. Hari umurongo yavuze 24 aravuga ngo none nezerewe amagorwa yanje yo kubwanyu. Uyu murongo uranantera ubwoba, kandi vyasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa. Ako murakumva ngo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, nanje ndabishitsa mu mubiri wanje kubw'umubiri wiwe niwo shengero. Nuko rero nivyo Paulo avuga ati ivyasigaye kuri Kristo, kandi yaciye mu bikomeye muri uko kurongora ishengero ry'Imana. No muri bino bihe mu bikorwa ibibazo ntibibura, ariko umuntu amenya ati nyene ishengero ariho kandi aragitaho, araturongora ingene bikwiye kugenda. Araho haboneka ibibazo bigoye nk'ivyo tumazemo igihe, ariko harageze igihe nibuka Yesu ariko kumwe n'abigishwa mu bwato, baramukangura ngo ntubabaye ko dupfuye. Nawe aca babwira ati aho hagarika umuyaga, aca babwira ati nigiki kibateye ubwoba, ntimurizera? Iyo ryaciye rinkorako ukamenga ariko arambwira nigiki
kibateye ubwoba, ariko Yesu yarabanje gukuraho icyari kibateye ubwoba nyine yari yakibonye ko aricyo kibateye ubwoba. Mugabe icyamfashe ntimurizera turi kumwe twofana, niba yari kwamubwira nk'uko yari arambwira ngo ntimurizera ko ndi nyene ishengero. Nimba ndi nyene ishengero mutaransohora, erega abantu barashobora kumusohora ntitukamusohore, ni nyene ryo hama kandi bikomeye ababibona. Ntimurizera ko ndi nyene ishengero. Rero ishengero ry'Imana, Imana nibahezagire, yarikuye kure, hama rero ninda nindesho guhabwa kurirongora naho gufashwa, ariko tumwegereye atwereka ico turi bukore. Imana niduhezagire. Naba rero muzobasengera, reka duhere uno munsi tugomba fukame tubasengere, ariko si twebwe turi imbere gusa. Mugire uti Mana aba bantu batumwe bikomeye, ariko uzobafasha kuko yafashije n'abatwitangiye imbere, niko nabigiye kuzobafasha. Afukame tubasengere. Mana yo mwijuru data wa twese, amina. Uranezerewe nyeri mbabazi nyera amahoro kandi nugaragaza ko ari nyeri ishengero. Harabaye uriyegereza mu mashimye ko bakwiye kurangiza, none hageze ko wimvira ku ishengero ryawe kugira ngo haboneke abarongoye ishengero. Turabasabiye nyakubahwa, si ubwa mbere si bo bitavye umuhamagaro. Urazi ingera mwakoranye n'abo bakoranye barabibonye ku buryo bagira batabo turongora. Mwami nawe nubisinyire, uzubafashe uzubagirire neza. Turazi yuko natwe twokwishoboza, ariko uzobafasha nk'uko bafukamye. Ibibazo ntibizoreka kurenguka, baragufukamira kuko nakare bagufukamira. Ibibazo birengutse ntibazihererane kuko uri nyene ishengero, kandi iyo tubikumenyesheje urenguka uri umutabazi kandi ugakemura ibibazo byose. Ubahezagire nyakubahwa, uzubagirire neza mu bikorwa byabo, kandi bahabwe gukorana neza nabo bari kumwe. Si ba nyakubahwa Mwami bahawe igikorwa cyo kugukorera, baharura ko wewe ni wewe nyakubahwa nyene ryo warikuye kure. Urakoze kuzobafasha, kandi turanezerewe nyene imbabazi, turanezerewe kwishengero ryawe. Ubandanije ugimvira ko bano uzobakomeza ukabakurirongora neza, bahagarikiwe na mpwemu, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Turagushima Yesu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yesu. Gloria, 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 gloria. Urakoze nyakubahwa, tukirita bayi gloria. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu. Baruzizi usikuzi mana izyo biba bari bakire yawe ariko hamara mw'ijuru ntabubashe ko batabara kuko bazirama ubandike ubashe ubushobozi bagenda nzizi kumuramba mw'ijuru ubundi w'Imana barongo bamwemera. Haleluya. Baciye kuzi bose mana babikoresho by'Imana byera bikayagana yuzu ubasha Roho y'umugisha kumurango mw'ijoro kuko amabanga y'Imana bagenda n'abanga y'impemu bagenda no kugoroka bagenda kwa Imana ukigisha kuja kuri iyi si kurwanya nziza yo kwizera ngo cy'ubwiko udashira niwahamagariye kuyongora ishengero sibyaryoroshe ariko bashobora nawe bazoje imbere barongore nisunga we Yesu wasindije Satani. Urabajibere mu majana maza ubaha intsinzi ikomeye ubugingo bwabo unezeza Imana umurango no mw'ijoro. Bashinga intahe Imana nk'uko Enoke we barabushinga intahe atarajanwa. Bahimbaye Imana n'abahimbaye Imana bazokoreshwa nawe niko baja kuzokama hafi yabo bongora amabanga bashima ataragiye bugufiya. Umwana wese munyonga hawe bazoronka igisubizo ikarangana so mw'ijuru tubazobaye neza ishengero ry'Imana bakazisenga imbere yawe.
urakoze kubahezeye turasengeye mu izina ry'umwami Yesu ubushobozi n'intwari biva kuri wewe nta wundi muntu ashoboye atari wowe Yesu Kristo. Urakoze kubanduka inkomezi ngo bukeye ko bwije tugeze aho uzozira mu izina rya Yesu. Amen.